niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe ntafatiro umumana canke umusongore mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca karyo ka rubaduka nidondoye mu rudende ndi niteka ntangere ryo gusaba nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ico kirundi c'abarundi kimeze gute uno musi ndamutse nsozera TikTok nayo niki TikTok ni Bijajuro vy'ukwezi kw'icumi ariko kwezi kwa Munyonyo. Mugabo kurya kwezi umuntu abona hariya kurya si ukwezi kw'icumi kurya ni ukwezi kwa Kigarama kwaje novuga ngo kwaserutse igenekezo rya 26 ukwezi kwa Munyonyo. Ubu rero nje guheraheza ukwezi kwa Munyonyo. Muri uko kwezi kwa Munyonyo nagize ibijajuro 30. None navuze iki? Navuze ibintu byinshi cyane wewe uraza kuvyibonera. Mugabo nkuko namwe ndabivuga jewe natanguye mu kwezi kwa ruheshi mu kwa gatandatu. Naragize ibijajuro byo mu kwezi kwa gatandatu ruheshi, ukwezi kwindwi mu kakaro, ukw'umunani nyandagaro, ukw'icenda nyakanga, ukw'icumi gitugutu, ukw'icumi munyonyo. Niko rero nje guheraheza no mu kw'icumi nzogenda. Ivyo bikaba byaje gute? Nama ndababwira ko jewe naranditse ubu nzobibereka mu kwezi kw'icumi naranditse ibijajuro bishika 3000. Hanyuma rero nkagomba ko Abarundi bobimenya. Mugabo mbajije abafise amaradiyo, mbajije abafise imbonesha kure mu Burundi bakambira gutanga amahera. Hanyuma je nkara umwanya wo kuvyandika, umwanya wo kubabwira, n'umwanya wo gutanga amafaranga, je nkabona ko nibwe. Niko rero kuca ntangura gushira ibintu kuri TikTok, kandi kuri TikTok ni ku buntu nta kintu na kimwe twakura. Ndiko mvuga twebwe tuba muri Canada. Aho rero nukuvuga wewe rero hasigaye akanya gatoyi uje kwirabira kuri TikTok ivyo navuze. Mugabo ico no kubwira gikomeye gose nuko kujajura niki. Umuntu ariko arakubwira ati kujajura ko mvuga nti mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. None kujajura niki? Kujajura ivyo kucagagura irivuga kujajura nzobivuga hanyuma. Kujajura ni ibintu bitatu bikuru. Hari ubwa mbere na mbere kuvuga ibintu bitwenza. Ukavuga ibintu umuntu akumviriza agatwenga. Ibintu byose umuntu avuga bigatwenza abariko arajajura. Nukuvuga hari ibintu bivuzwe hariho no gutwenga. Icya kabiri kujajura nukwigisha abantu ubatwenza. Nukuvuga vuga uti samanda rigize nibi hama habi nibi abantu bakaca batwenga. Aho uriko urajajura. Hanyuma kujajura hariho ikindi novuga ngo nukubahuka. Ukubahuka kubera iki? Mu kujajura baravuga ibintu bitabereye, baravuga nk'ibihimba vy'irondoka vya samandari, vya inarunyonga, baravuga n'ibindi by'ibindi bikoko kuburyo umengo baba ariko baravuga amajambo atari meza. Mu kujajura rero umuntu arubahuka akavuga ibintu atari kuvuga. Ni kumwe mpora mvuga ngo umusazi bagiye kuvuza ngo iburaya, ni kumwe mpora mvuga ngo bande, ni hamwe mpora mvuga bande, nkavuga bande ukumva umengo nibifashe neza. Kuba ari kugira ngo umuntu ajajure. Ubu rero ko mwamaze gutegera ico kujajura kivuga, ingo rero tugende rero twumvirize ibijajuro vya Munyonyo navyo ingene bingana. Ubu rero ngo tugende mu vyumvirize. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Igihe hariho ama meeting mu 1993 hariho umumenyesha makuru yagiye kubaza Ndadaye. Ati nondega Ndadaye je ngumenda kubaze. Wewe uzokorera iki Abarundi banyarucari? Ndadaye aramwihwe zaraba hirya no hino araraba amazu meza nkaya amubwira ati ubanze umenye ingene uvuga nta Barundi banyarucari bariho hari Abarundi banizwe. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Imbwa yari yamaze abantu izira barya mu kibano, hanyuma umusazi nk'iyo mbwa iriko irakuga nk'izo zose ziko zakuga. Hanyuma rero umusazi yimbaza ingene yoshobora gukiza ico kibano. Acagenda yafata iyo mbwa acayirya. Ayiriye hanyuma se wibaraza ararira ati we mwana we wariye imbwisara ati we urumva nawe uragiye gupfa. Umusazi atari kugapapa je ngo ndakubaze.
burya je wahora umparura mu bantu bariho mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Urazi kwibugarama umuntu aragenda kuharya impene, hariho mbere ni n'amabrochette, hariho mbere ni inka usanga bariko barayanga. Habo rero bayanze imbwa. Bayanze imbwa hayi umwana azarirukanga ati papa ati yambwa bayihejeje. Abariho rero ni muce mwibaza ngene byaciye bagendera mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ingwano yarateye hanyuma ingwano iteye bararondera abantu bagenda mu ngwano barababura. Mugabo bamaze kubabura harazamo rero n'abantu bashaka kuja mu ngwano. Muri abantu rero bagombye kuja mu ngwano haraje umusazi. Uwo musazi rero umuganura muraba atari we ni ugomba kuja mu ngwano. Kandi iyo ngwano arayigendamwo aranayitsinda yongera garuka ari wenyene. Hama rero bamutumye ko rero bamubaza ingene ingwano yagenze kandi ko yataje wenyene acababwira ati je burya nibisanzwe je nabonye bagwana ntabura nico bagwanira je bikibira cyose ndagiturira baca baherayo bose n'abanzi baherayo mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwege canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yaragiye araraba ahantu mu nyovu asanga ivyatsi bigenda bishashe neza umengo n'uburiri. Hamari yumvira ati mbe basha jeno n'ibijya vyatsi jeno biryama ko gute burya buriri no buryama ko gute. Acaragenda rero yurira igiti nk'ivyo biti vy'amatara mubona mugabo yuriye igiti kirekire aracurira rero maze rero ngo aze kukorokera kuri ubwo buriri. Aragenda aritaza rero arakoroka. Akorotsa agwa muri ivyo vyatsi aramenagurika. Amaze kumenagurika ati none kumengo cyane nabo mengo n'uburiri. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Raba ingena aho hantu hashashe wogira ngo n'uburiri. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Raba aha hantu ndi ibintu bimeze nk'amabayi ndabira kandi no guhunguka biko birahunguka. Inge nkoreko gatoya urabe ingene bica bigira heraba biriko bisa n'ibintu bihunguruka gose. Samandari rero yagiye ahantu hari amabayi acafata ibintu byose ibibayi acarabihungurura acabishira mu mwana abishira mu maso y'umwana. Hama bati Samandari none ntako ubona kumengo ntugikomeye wewe uza gufata amabayi ukayashira mu mwana. Nawe arabihweza ati je nanje nagomba ndababwire ko imvura tayo yoba ariyo ihungura amabayi gusa si ihungura imibebe gusa nanje nagomba kuba igihungura bebe igihungura bayi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ina mujandi ni umupfasoni akwiye kwigwa mu Burundi akaronka ibarabara akaronka amashure akaronka n'ibintu byinshi cyane kuko yari umuntu yahinyuza abazungu yahinyuza abami agahinyuza n'incabwenge. Ubu ina mujandi rero mwishure giwe hari abanyeshure wasanga bicara ku ntebe abandi bakicara ku mabuye. Hama rero abadaji bamaze gushika mu Burundi bace bafata izo ntebe bafata nayo mabuye barabikura baca bazana ubutebe nk'ubu ndiko ndakwereka abanyeshure bakiga barabana. Hama ina mujandi aragenda kuraba umuzungu ati muzungu w'umwigisha ngo ndakubaze. Umuzungu atego ati mbe burya umunyeshure kugira ngo yige akoresha uburyo ubuhe kugira ngo amenye ibintu. Umuzungu ariyumvira ati namujandi umunyeshure mu kwiga hari uwiga kubera yabonye ibintu. Hariho nabandi biga kubera bakora ko ibintu. Hariho nabandi biga kubera babonye ibintu. Ina mujanda ati none ngo ndakubaze wa muzungu we ko abanyeshure bicarana bakarabana hakaba ariho abanyeshure baha umugongo mwigisha. None ni haba hari abanyeshure biga kubera babonye hama bakabaha umugongo umwigisha wumva azomenya gute. Mushaka ni mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi rero yari kagenda mwibarabara nkuko nari ndiko ndagenda mwibarabara hama rero akagenda atambikije. Ahuye n'abantu baramubaza mbati mbe wa musazi ni kubera iki wewe uri kuragenda utambikije.
ati nahuye n'umukobwa mwiza agenda atambikije nca nibaza ngo niyo muderi wubu kugenda umuntu atambikije mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura kandi ko ndatambuka na jewe. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yari karagendagenda nkuko nanje mubona ndiko ndagendagenda, hanyuma rero acahura n'umusazi kazi, hanyuma bagongana ati mbisa wa musazi kazi. Hanyuma uwo musazi kazi nawe aramuraba ati kazima jewe ndi musazi kazi mugabo je ntari umwehu, mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yaje ino mu mahanga, ino iburaya usangi ibiti vy'ikokora iyo hagomba hakanye. Araza rero aratembera arabona nk'igiti ingene cikokoye ingene amababi yose ari hasi. Acarabaza ati ngoma ndababaze ati iyo mvura y'igihungura bebe yaguye ryari. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yari yashonje kandi anyotewe. Hama rero buno nyene acarasoba hanyuma canywa uwo mukoyo wiwe. Awunyoye abantu bose baramuraba baramutwenga. Nawe ababwira ati je kizima je nyoye umukoyo wiwanje. Hariho abandi bobo bari umukoyo w'inka bakawusomeza amata. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Iki ni igiti bateye. Ndabira aha ibi ni vyatsi nivyo ni vyatsi nibi nibindi ico giti bateye ngiki. Neza na neza urabona ko igiti kigomba kumera nk'umufugutu. Umusazi rero yasovye mu mufugutu urimwo umuriro. Hanyuma tugira ngo hanyuma nawe ati we wa muriro reka kumpoza, si wewe ubaye wa mbere umpoza kuko hariho n'uwundi mpora numva mpoza ndiko ndikora umusonga. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi yarabonye ivubi bariruka n'iryo vubi arifashe acararirya. Hanyuma undi musazi bari kumwe aramubaza ati none nk'ugwa musazi we ivyo bintu uriko uragira gute wewe uriko urarondera amavubi uyarya. Uwundi musazi ati je ndakubarire wewe burya usara cane gusumba jewe nareka ndarondera inkorerezi kugira ngo je ngume ndi wa mbere mu gusara. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umwana w'umuhungu atakintu na kimwe yagomba gukora muhira akagomba gutungira mwitunga ry'abavyeyi, hanyuma nyina wiwe aramwomora. Amwomoye rero ashagenda ngahi Bujumbura arigwanako aragwara mugabo uko biri kose arakora ivyo ashobora vyose, aratunga buke buke, aragura akamodokari kakagenda mwibarabara nkakubona kariko aragenda. Hanyuma rero nyina wiwe arahwera. Nyina wiwe ahwereye baraza kumubikira bati we wa mugabo rero inguze guhamba nyoko wawe. Wa muhungu ati itunga ryatumye mawe anyanka niri muhamba mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Abashoferi babiri barahuye. Umwe atwara imodokari yiwe undi atwara imodokari yiwe. Bakaba batwara imodokari zisa zakorewe umwaka umwe, nukuvuga zifise uburambe bumwe, nukuvuga zifise n'ubushobozi bumwe. Hanyuma rero umucamanza aravuga ati wewe rero mbarira we mwaragonganye n'umuntu acarahwera, none we sigura ivyo ari ivyo kandi we uciriwe ihadabu ringana nuku. Nawe ati jewe wa mujije umva tuvugane neza, wemere neza ko yari ntuka kuko naje twaragonganye sinaciye mfa. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aka kazu ndi ruhande yako na kazu kibiyo kubera niho abantu barorerera imodokari zitwara abantu n'ibintu. Umusazi rero yaraje aja ahantu hari kiyo, hanyuma agiye ahantu hari kiyo hanyuma acarakura. Yakura umuntu abona muri ico kiyo. Yakura rero umuntu ari muri ico kiyo aramwakura hanyuma umuntu ntaze. Hanyuma ati
wa mugabo je nkubwira ko wanyura umusazi urabona nuko uguma ubwira ivyo ngira nivyo ugira mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura nitwa Ntafatiro Patrice je namuka mu ntara ya Gitega hanyuma mu ntara ya Gitega havuka abantu bakomeye gose hariho Gasape hariho na Muswi yakoze ipikipiki hariho n'uwakoze indege ubu rero ubutumwa ndabushikirije Gasape ndabushikirije Muswi ndabushikirije n'abawundi yakora indege mubonye isaha nkiyi ndiko ndabereka heraba ubwo n'urutsinga rutukura iyo saha urutsinga rugenda gutyo kubera yakozwe n'abazungu yakorewe i Buraya n'amazi agenda gutyo nyene amazi agiye mu mwobo muri Canada agenda uko nyene ubona insinga zigenda amazi yinjiye mu mwobo mu Burundi urutsinga ruca rugenda mu bundi buryo ndasavye rero Gasape ndasavye Muswi ndasavye na wa muntu yakora indege mudukorera isaha y'u Burundi ibiharuro kumbure biri uko nyene mugabo insinga zikagenda ukundi mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura ni Ntafatiro Patrice mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura urabona ingene ibiti bimeze vyaramaze kwikokora vyose hendabira ibi vyose ibiti vyose vyaramaze kwikokora inamujandi rero n'umuntu akomeye gose n'umuntu w'incabwenge ko n'umuntu yahinyuza abazungu agahinyuza incabwenge agahinyuza n'umwami umupatiri yera rero wo mucampazi icampazi n'ahantu hakanye nawe uwo mupatiri yaragiye arijogota avuga yuko aho hantu hakanye gose inamujanda mubwira ati ko wijogota uvuga ko aha icampazi hakanye ukaba waviriye iki iwanyu imbeho iheba igatuma ibiti vyikokora gutya mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura raba ingene ibiti vyikokoye ahantu kubera ugukanya mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura murabona ingene aha hantu hameze hindabira aha rero ni sheregi yaguye sheregi mu gifaransa bayita neje neza na neza rero urubura gusa gwaraguye kuri paruwase y'Indora hanyuma ruronona imirima yo mu gipatiri abapatiri batangura kwijogota mwisengera bavuga ibi nibi igihugu cy'u Burundi si igihugu ciza hanyuma namujandera hanuka ati uburundi ncabata igihugu ciza kubera urubura rguye rukonona gusa ibitegwa bikeya iwanyu ni kubera iki mudasubira iwanyu aho sheregi igwa ikonona imirima yose ibintu byose bigasha mushaka mutenge canke mureke je nariko ndajajura uburundi igihugu ciza ni igihugu cy'amata n'ubuki mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura ndabira ibi ni birenge vyanje raba ahantu hose naciye rabaho naciye ndabira aho naciye hariya hose niho naciye raba na hariya hose niho naciye wa murundi nawe wa muntu wumva ikirundi ndiko ndavuga uramuzi ko ibintu byose ukora ahantu hose uca ugenda urahasiga amakanda ukubaho gakora ikibi nakazi kawe ukoze iciza uramuzi ko ico ciza kitazofudika ukoze ikibi ntikizofudika kuko aho duciye hose tumeze nk'ibifyera aho duciye hose tunya tuhasiga amakanda mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura ako nakajajuro Ntafatiro Patrice yatoye mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura aha naho mpejeje guca ubu ni mu gitondo ca kare raba urabana cari mu gitondo aha naho mpejeje guca raba ibirenge vy'iwanje ngibi ngaha raba aho nahonyoye ngaho naho abandi bose bahonyoye raba ubu naho mbandanye aha naho ndiko ndabandanya aha naho abantu bahonyoye naragize akajajuro mvuga ngo aho umuntu aciye ivyo umuntu yakoze bigira mukurikira navuze ko abantu bose tumeze nk'ibifyera kwifyera kiragenda gisiga novuga ngo amakanda aho cyaciye usanga hari umurongo wera n'abantu nuko nyene n'abantu turuko nyene
naho amakanda yacu abataboneka ababoneka ndabira nkaho umuntu yaciye ndabira ariko ndabandanya none rero mwabantu mw'Abarundi mushaka mukora iciza misi yose uzokora ikibi ari ukubera iciza caheze iciza naco nikizohera mukora iciza misi yose kuko ukora ikibi kikaguherekeza no kuvuga ico kibi muragumana mugabo iciza naco iyo ugikoze iciza igikoze ugisanga imbere raba ahangeze urabura nta kintu kimwe kiriho mugabo burya amakanda yacu ariho ndasubiye kuyabona kandi mushaka mutwenge canke mureke je ariko ndajajura yamara kujajura kora iciza kugira ngo uzogisange imbere ikibi nukireke kubera kiraguherekeza mushaka mutwenge canke mureke jewe nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura murabona aho naciye hose ngaho inamujandi rero yagavye igitero yica abakoroni 5 hama abandi bakoroni bacitse ku munwa w'icumu baramubaza bati na inamujandi we twakugize iki inamujandi ati aho muciye hose mwasize amakanda kandi amakanda mwasize samakanda meza mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura inamujandi ni intwari inamujandi aruta abantu batari bakeyi mu ntwaza ngabo mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ahantu ndi ni hahandi mpora nza kugira ama TikTok kuri ca kibuga hamwe hahora hasa n'urwatsi rutoto ndabira sheregi yaraguye ibintu byose byaramaze gupfa Samanda rero bamujanye Buraya bazi ko yagiye kuvurirwa Buraya agiyeyo asanga sheregi yaguye imirima yose yarapfuye ibiti byose byarihunguruye Samanda ati bwa bundi igihugu cy'u Burundi ndenda cemera bwa bundi abazungu bakijemo dashaka kuhava igihugu cy'u Burundi n'igihugu c'amata n'ubuki n'igihugu c'akaruruhore mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura mwisomero umwigisha yabajije abanyeshure ababaza ibintu bijanye n'umwaka wo kurima neza neza umunyeshuri umwe ati jewe atego wewe ati hariho agatasi impeshi n'isebura mwigisha ataravuga ikintu na kimwe uwundi munyeshuri ati ikijuju kiraho hama mwigisha ati ego we kuciye ubwenge vuga umwaka wo kurima w'u Burundi ugizwe n'iki umunyeshuri ati hariho impeshi hariho agatasi n'agasutase mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ukwezi kwa Kigarama uno munsi turi tariki 26 z'ukwezi kwa Munyonyo ukwezi kwa Kigarama nguko kuraserutse mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura ndabira nguko kwaserutse mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura umwigisha yigisha ibintu vy'ukurima yavuze ati iki murarizi impeshi murayizi isebura murayizi n'agatasi murakazi abanyeshuri batego hama babaza ati none agatasi niki bararaba na bose bariyumvira ivyo bavuga bakiriko bariyumvira umunyeshuri ati jewe umwigisha ati wewe atagatasi nako tunyweramwo icayi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura murabona buragorovye ndabira buragorovye n'izuba ryamaze kurenga neza na neza rero mu Burundi intara zikiri nkeyi hanyuma abantu bakaja kure ku mugwa mukuru w'intara hariho umuntu yavuye ahantu kure agenda kuburana ku mugwa mukuru w'iyo ntara yiwe hanyuma rero araca ahantu aciye ahantu arasaba indaro arayimuha bacamuraza mu kadaro n'imvura irikiragwa arabona ko aho hantu badava mugaburira kubera n'intara abantu badakunda kugabura hanyuma ribaza ingene aza guhava ronka ivyarya biramunanira niho guca atangura kuvuga ngo mwebwe ngo abo ngaho ngo mwebwe nabo ngo sa
ngo umuntu rero muza kurungikana indya muramwumpera n'amazi yo kunywa mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura amazi muri ico gihugu yarakomeye gusumba ibifungurwa mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ina mujandi numupfasoni ateye imbere gose mu Burundi kubera yarahinyuza abazungu agahinyuza n'incabwenge agahinyuza n'abami uwina mujandi rero yaragiye indora ahaba abapatiri ahakaba kandi n'abakoroni arabaza ati je nguma ndababaze mwabazungu bamvuga ngo muraza ubwenge ati none ugushuha n'ugukanya bisaniki abazungu bararabana ati twe twokubwira yuko gukanya ari gukanya ugushuha n'ugushuha ivyo ni ibintu bidasa ni nk'ijoro n'umutaga arababwira ati munavuga ko mwebwe atabwenge mugira ahandi hoho mwebwe iwanyu mwavuze ko ibiti vyikokora kubera ugukanya natwe iwacu ibiti vyikokora kubera ugushuha mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura mukamenya ko ina mujandi yari umuntu akomeye gose yahinyuza abazungu agahinyuza incabwenge agahinyuza n'abami mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura iyi modokari mubona igomba kurengana iyi ni imodokari itwara abantu n'ibintu mugabo ni modokari novuga ngo imeze nka bus iyo modokari rero yari modokari ivuye Ingozi igiye Bujumbura umuntu rero yaravuye Ingozi hanyuma akaja Bujumbura akaca Bujumbura akaca genda Igitega hanyuma rero aratanga amafaranga hanyuma rero umukonvoyeri baje abantu bandura amafaranga akabona yuko badashaka kuyamuha abonye badashaka kuyamuha ariyumvira ateka umutwe acababwira ati we konvoyeri urabona je ngiye Bujumbura kandi ko ngiye Bujumbura we ndabona kutagomba kunsubiza amafaranga yanje nashiki Bujumbura je nca nkora ibintu nakoze 1993 mu ngwano abantu bose baramuraba ati je nashiki Bujumbura nca nkora ibintu nakoze 1993 mu ngwano baramwihweza buno nyene ahubwo n'amafaranga ari yatanze avuye Ingozi bacamuha yose bayamuhaye rero Ibujumbura yashitseyo mugabo umushoferi nawe aramuraba ati je ngo ndakubaze none 1993 mu ngwano wakoze iki ati natashe Igitega n'amaguru mushaka nimutwege canke mureke nariko ndajajura mushaka mutwege canke mureke je ndiko ndajajura urabona ubu ndiko ndagenda ni mu gitondo ca kare harabaye umusazi yitwa Simbizi uwo musazi akamazindura misi yose mu gitondo akagenda akamara imirambi hanyuma ariko aragenda akagaruka ariko arirukanga agarutse ariko arirukanga rero akaca ashika muhira akaruhuka atayiryamira hanyuma rero mu gitondo yagenda misi yose yazinduye yarahura n'umuntu ati mwaramutse Simbizi akinumira ubundi bagahura ati mwaramutse Simbizi akinumira hanyuma ati mwaramutse Simbizi uwundi akinumira ageze kuwa gatanu canke kuwa gatandatu akaca hagarara ateka nyene ntubizi ni ibintu bizi Imana iyo butaca ntiwari kumbona mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ndiko ndagenda mu gitondo ngo ngwanye ubusaza mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura aho rero muraheje kumviriza ibijajuro 30 bihuriranye n'imisi 30 y'ukwezi kwa Munyonyo murazi ko mu mezi y'Abarundi ingene Abarundi baharura amezi y'u Burundi umwaka wari ufise imisi 377 na mandagisubiramwe imisi 377 ukagabura n'amezi 13 ucumenye ukwezi kumwe imisi ko ari gufise cyo kimwe n'ibi by'abazungu sanga ari ukwezi gufise imisi 28 ukuri 30 ukuri 31 suko Abarundi barabukwezi barabukuja kwezi bakaca bamenya imisi ukwezi kumara nako ntiguhindura none munyonyo niki munyonyo kugira ngo ucumve neza wumva kunyonyoka no kuvuga umuntu yonze akonda akasigara kunyo gusa akasigara ku kinyonyo niko kunyonyoka kunyonyora no kuvuga kondesha umuntu cyangwa kondesha ikintu gushikaho gisigara ku kinyonyo niko rero umuntu yovuga munyonyo rero n'ukwezi haba hari inzara muribuka bateye mu kwezi kw'icenda
ibiterwa ntivyaba birera neza, nta mwimbu uburiho kugira ngo abantu bashobore kuronka ivyo barya. Mu kwezi kw'icumi rero haba hariho inzara, abantu bakanyonyoka bagashobora gusonza hanyuma bagata ibiro. Munyonyo kunyonyoka, hariho n'abaca bavuga ibindi, mugabo jewe ivyo nivyo babwira ko munyonyo n'ukwezi haba hariho inzara kubera imirima yabitarera, hanyuma abantu bagakena, abantu bagasonza, abantu bagata ibiro. Hanyuma rero ubu rero ko we wumvise ibijajuro 30 bya munyonyo, nkaba nanagusiguriye iyo biza biva kugira ngo uburonke ibijajuro vya zina kwezi, urerekana ndagusezera ndakubwira nti jewe burya nitazira ko nditara ridatuba ridome kandi matara, tara ridatuba ridome kandi matara. Jewe ubwenge mfise ndabuzi, ibyo bya munyonyo ndabizi, ibijajuro ndabizi, mugabo kugira ngo nawe ndakudomeke ukunda ikirundi, ukunda abarundi, ukunda uburundi, ndabikwigisha kugira ngo ubimenye. Itara rero ridometse irindi tara ntirituba, ntirica ryondo. Nk'ubu ajya amatara y'ishanda, ufashe itara ry'ishanda rimwe rikadomeka irindi, iryo domeka irindi, ntica rivuga ngo urumva ngo je ngo natuvye, ntaco riba, ahubwo riradomeka n'ahandi. Ahandi hoho urutambi rumwe rw'ikibiriti ntigoshobora guturira iki, novuga ngo ikibira cose. Nkavuga nti rero wewe ariko urakurikirana ubu bujajuro, wewe ariko urakurikirana kino kiganiro, ugakurikirana novuga ngo ibijajuro vya munyonyo, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, uragateba gutanga, naje ntebe guturikisha, ako nzogasigura mu kwezi kuza. Urakagira aho wubahwe, urakagira impundu n'impuzu, akakandi bawe yahora mbarira, urakarengana abanzi barengutse, urenguke abanzi barenganye. Uko biri kose ntuzokugire muhurira icarimwe ngo munebukire icarimwe, murenguke icarimwe bobo bazorengukire ukurengwa.